murazi yuko muri Kongo hariko harabera intambara rero ikirabera mu gace kamwe abantu bahunga baja mu burere butagira intambara. Uwuzokumva yaneshejwe canke akumva umutekano wiwe urahungabanye akumva ntiyoshobora gutena muri Kongo, azoca afata ubwato aja bukira Ibaraka, aja bukira Kenya, aja bukira Mboko, aja bukira Hibugari, yiyizira noho hatekaniwe. Mugabo arashobora kubazanya ivyiyumviro bibi ndetse ko ashobora kuzana n'ibigwanisho. Kwama tubisubiramwo, uw'ihoteli ntutuvuga ngo ndaronse umukiriya, ahubwo ushobora kuronse umuntu aza kuguhungabaniza umutekano. Burya hariho abiyorobeka, mugabo mu jisho ry'umuntu urashobora gusomamwo yuko ari umugizi wa nabi canke atari umugizi wa nabi. Uwo muntu rero ni ukumwaka ivyangombwa ukamwandika mu gitabu, noneho ukaza uramukubitiza ko urugohe bukebuke kugira ngo ntabazanye akarambaraye. Mwarumvise yuko twarungitse ingabo zacu kuja gufasha kugarura umutekano muri Kongo tubisabwe na leta ya Kongo. Burya hariho abatabitegereye neza, tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Kongo yonyene muri relation bilaterale. Umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo wasabwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo tubafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko. Muvyumve neza rero yuko iyo ugiye kubangurukanya sikoga yemwe ugiye kubunga wangurukanya washobora gukubita ubuhiri mu jisho, ushobora kuhasiga na wewe amagara, urashobora kuhakomerekera wagiye kubangurukanya, mugabo ntugaruka ngo widoge kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana.